Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanje nitwa Bishop Frank Dukunde. Hanyuma nkuko mubibona ndi kumwe n'umwana w'umukobwa yitwa Sara Mpengengwa. Impamvu duhagararanye ngaha nuko dufise intahe ikomeye ku bwa Sara. Sara yaramaze imyaka 29 adashobora gutambuka. Rero uyu munsi turashima Imana yuko Imana yashoboye kumufasha uyu munsi aratambuka. Nagira ndabahe intahe y'ukungene Sara yashoboye gutambuka. Igitangaza cabaye cuko twashoboye kuja mu gikorane, ariko mu mpundire nje gatoya mu gukura kwiwe kumwe yavutse. Sara yavutse ari umwana adatwije amezi nkuko mubizi abana bitwa abana b'apremature. Hanyuma uyu munsi kuva ico gihe avuka hari ibintu byinshi bitagiye biba nkuko abandi bana bigenda bimera. Hanyuma uyu munsi duhagararanye hano gushika uyu munsi yaramaze imyaka 29 adashobora gutambuka, ari ibyo atashobora gufungura, hari ibyo atashobora kunywa, hariho byinshi byari bimugoye mu buzima bwiwe. Igikomeye muri ibyo byose nuko atashobora gutambuka, no kuvuga aho abandi bose bavukana bashoboye gutambuka we ntibyigeze bishoboka. Hanyuma nkuko mwabibonye muri rya video, barashoboye kumutwara hariya muri centre Akamuri, baramugirira operation. Ubwa mbere imbere yuko bamugirira operation, Sara yagenda yikwega hasi kubera amaguru yiwe atashobora guhagarara neza nkuko abandi bantu biba bishoboka. Rero bamaze kumugirira ka operation niho uyu munsi kuva ico gihe yatangura gutambuka akoresheje ico bita amabekiye, bijya umuntu yifadikiza kugira ngo ashobore gutambuka, ariko ntabwo ubwiwe ku maguru yiwe yashobora gutambuka. Murabona duhagararanye iminota irabaye 2, duhagararanye neza, ahagaze neza nk'abandi bose. Iki ni gitangaza gikomeye cyane. Twagiye mu gikorane hariya mu gihugu ca Kenya, turi muri ministeri yo kwiyana no kwezwa. Iyo ministeri irongowe n'umuvugishwa n'Imana Prophet Dr. David Wall. Twagiye rero mu gikorane mu kwezi kwa gatatu itariki 16, 17 na 18 twari mu gihugu ca Kenya. Twavuye ngaha mu Burundi turafata bus turashika mu gihugu ca Kenya. Urugendo rutari goroshe no ku bwa Sara, ariko igitangaza cabaye cuko uyu munsi Sara aratambuka. Sara yabaye wa mbere gukira uwo munsi wa mbere yo gikorane itariki 16 z'ukwa gatatu. Uyu munsi rero Sara aratambuka, amabeke yasize mu gihugu ca Kenya hariya mu gikorane niho yayasize. Uyu munsi aratambuka nta ngorane n'imwe afise. Rero turashima Imana cyane kandi turabishingira intahe kuko yari umwana wo mwishengero, gihe cyose yama yaje mu masengesho, ariko uyu munsi aratambuka. Kandi nagira ndabatumire n'abandi bose bafise ingwara nk'izi Sara yari afise. Umuntu wese yoba adashobora gutambuka, umuntu wese bafise ingwara kanaka, turabahaye karibu. Ari gikorane cyo mu kwezi kwa 8 itariki 3, turabahaye karibu tuze tujana mu gihugu ca Kenya kugira ngo tubone gukira kw'abantu benshi bakire nkuko Sara yakize. Murakoze cyane. Amazina ndabibutse ni Bishop Frank Dukunde, turi kumwe na Sara Mpengengwa. Murakoze cyane, Imana ibaheze.